uri kubona n'ubu ni bibi Imana ishimwe turanezerewe kuba turi hano hano ikirego bacu ababyeyi batubyaye ndagomba ko ntangwa bwa mbere nshimira Imana yabakoresheje abanyakiremba namwe abanyakiremba ndabashimiye turabashimira cyane nyine mwatwibutse Muyinga mukiruka intara za ruguru mukarondeka abakozi b'Imana ibyo bintu Imana zibahezagirire mu ngero yabageneye izubaha ingero ikwiye hanyuma rero natwe turashima Imana jewe ndi umwe mu bantu batanguye mu ishengero ryo mu Kagari muri 73 niho twatangura nuko nk'uko Munyakirundo yavuze twari twabaye twatangurira gatoya mu 72 ariko haca umuyaga atanga Kristo araboneka duca ishengero ry'Ikiremba turungikira abakozi muri 73 ngo twaronse abakozi bava muri iri shengero ry'Ikiremba uyu munsi rero turiko turavuga ko twebwe twamubonye mu 74 yaje kutubatiza niwe yatubatije azananye n'abandi bapasiteri b'Ikiremba twabatijwe mu 74 mu ruzi witwa Kavuruga hariya hakurya y'Umuyinga niho twabatirijwe icyo gihe ntangura kumubona mu 74 mu 75 nja mu mujenama asanga abajenama babiri b'abakobwa nanjye nja mu mujenama ngira gatatu ishingiro ryacu ryo mu Kagari uyu rero bavuga ko yaratwigishije cyane yaratwitwararika mbere ibintu byinshi yabahaye akaza akatubona ijambo ry'Imana akatwegeranya jewe rero 76 naciye mu mwarimu 76 naciye mu mukozi w'Imana hanyuma rero yaratwitsaho abana bakatwegeranya nubwo baje hariya yaje hariya yaca nubwo atwegeranya nubwo tugasenga Imana ikatwigisha gusenga baratwigisha gusenga twigisha ingene dushobora guhagarara mu gikorwa cy'Imana tugakorera Imana nuko rero hanyuma nyuma yaho yagize ishaka rininiya cyane ryo gukunda ariya mashengero yacu mwari mubyaye Kirundo na Muyinga bama baduhamagarira abamisiyoneri baza kutugirisha semineri y'ijambo ry'Imana tukamara ukwezi cyangwa amezi abiri turi mu Kirundo batubwira ijambo ry'Imana mu mwaka hakari kabiri ukwezi kumwe ukundi tuba gusubira mu mpera z'umwaka ibyo rero byaradufashije baraza bakatwigisha ariwe yabazanye kutugirira semineri y'ijambo ry'Imana nta Bibiliya zari bwabe abigisha ba Bibiliya ntibari bwabeho ariko byaradufashije biradukuza dukurira mu muntu bw'Imana iyo rero twumvuga ko byinshi nk'uko Pasiteri Daniel yavuze twumvuga byinshi ariko reka tuvuge ducagagura Imana ishimwe yari yaramuhamagaye iramuha umuhamagaro wo kudukorera hariya i Muyinga yaza kenshi nta kibazo icyo cyaba atazanye abapasiteri b'Ikiremba baza kubatiza igitangaza n'ababwira igitangaza cyabaye mu Kavuruga hari bari umunsi w'inzoka nyinshi ababatiza ziriko zirayerera haruguru yaho babatiza ariko nta n'umwe inzoka yariye ibyo rero byatubereye igitangaza kandi abantu bose bari bahari barabonye ingene
batizwa bariko barabatizamo barazibona, ariko Imana ikadufasha nta n'umwe yariwe n'inzoka muri ayo mazi y'umugongo. Ico twogishima Imana, vyarekanye ko Imana yariko irakorana nabo. Hanyuma rero twari mu modoka yiwe atujanye ahantu hari ahantu twagomba kuja, agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ashingira intahe. Ico gishinga nari nico nagira muvuge, yashingira intahe ko mu mirongo 71 bari bakurikiye mu Kirundo bari kumwe n'abazungu. Hanyuma twebwe iwacu mu kagari nta butumwa bwari bwahashike, inkuru za Yesu nazo twari bwamenye. Aca rero bashika ahantu hitwa ugomba gushika ku Masanganzira uvuye Ngozi, n'ahantu ugomba gushika ku Masanganzira no urashika ku Masanganzira. Hanyuma baca rero bwemuyera barabagobera, umva bwemba bagobera gusenga. Baca bava mu modokari aho hantu hitwa ku Musasa, hari ahantu amabuye menshi. Baca bava mu modokari baca muri ayo mabuye bayicarako basenga Imana. Imana izotuma abakozi bera buje hirya no hino bakora ko ata muntu w'Imana n'umwe ariyo, ngo nta butumwa bwari bwavugwe, ariko bwemuyera arabagobera. Bicara kuri ayo mabuye barasenga. Ahashitse twari tumaze kuhacana kabiri turi mu modoka yiwe, agaca nyereka ngo harya bonye amabuye twarayasengeyeko, bamubona Imana ngo yarakoze, yarumvise amasengesho ngo twasengeye harya hantu, tugaca dushima Imana. Ico gihe rero twari twumvise inkuru, kuko ubu bagendana udutabo twanditse, nyuma twari twanditse ngo igihe carenze, igihe carenze, ku dukaratasi baca baduterera mw'ibarabara babonye abantu. Hanyuma rero ico gihe abantu baradutoye, inkuru ziradushikira turi abanyabyaha, ngo hariho abazungu bagiye ngo barazikitsaho nuko bagaca badusoma utwo dutabo. Imana ishimwe rero, hageze 2023 niho baca baturungikira abakozi b'Imana tuva mu vyaha. Nuko rero aha mubona ubutumwa bwiza bazanye ntiyari amajambo gusa, haleluya, bwakijije abantu benshi barakize muri abo nimo. Imana yamuri itangaza, basengera Imana. Amen. Iminsi yose jewe namba ndavumuna, iminsi yose ndavumuna, ariko basengera Imana. Yose ubwo butumwa bwiza bazanye bwaciye bugeza umuntu urakama. Ayamenye umubonana yose yaraniganga, yose ntanaribitsaniganga, ariko umunsi basengera Imana ubwo butumwa bwiza bazanye buca bwageza amenyo yanjye yose arakwiye. Hari aho ubona uti harya ahantu barakwiye n'inyo, oya niko haremwe, niko Imana yaharemwe. Ubutumwa bwiza bazanye bwaje bwo kudukiza no kuduhumura, nuko kudukura mu byaha twarimo. Aho rero kuva mu 2023 ubutumwa buca burashika mu kagari, buca burakwira, nuko abantu baramutura bwakira kudukura mu byaha twarimo. None rero uyu muhisi yitavye Imana, umukozi w'Imana, yewe Imana yaramuhezaniye, yarumvise ibisabisho badusengeye, si ugusenga konyene, barakoze. Mwarakoze abanyakiremba, mwatumunikiye abakozi bo kudukura mu vyaha. Ndangize rero umurongo wanditswe mu cete ca Tesalonike ca mbere, nje ndangiza
kuko tuvuga byinshi kuri abo bantu kuko Imana yari yabatumye bakora ibikorwa by'Imana. Imana ikorana nabo. Ubwo umunsi umwe haje kwihana umupfumu arihana, hanyuma umugore wiwe yamuzanye arwaye umupfumu. Ibyo aragerageza barabe ko umugore wiwe ubwira biranga, hanyuma amubwira ko mu kagari hariho abapentekoti basengera abantu bagakira. Acazana uwo mudamu wiwe ngo bamusengere. Nubwo uwo mudamu kubera yari yararwaye cyane, abazungu bari bazananye n'uyu mwungere waje umubyeyi, baciye bamutahana n'imodoka bamushikana muhira. uyu mudamu aca arakira. Nubwo n'uyu mugabo wiwe yari umupfumu nawe aca yihana ava mu byaha, aca bamwandikira guhamagara, aca umukozi w'Imana. Yego some rero ajya ku murongo wa 5 atubwira ngo uko ubutumwa bwacu butabashitseko ari amajambo yonyene, ariko bwarimo n'ubushobozi na bweruhera no kumara amazinda rwose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Namwe mwaratwiganye mwigana n'Umwami Yesu n'Umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana muri mwebwe yera. Mu marusha menshi munezerewe na mwebwe yera. Natwe twarumvise ubu butumwa batuzaniye yari amajambo gusa, harimo n'ubushobozi bwo gukiza. Uyu mwungere wacu, umubyeyi wacu yatuzaniye ubutumwa bwiza burimo ubushobozi bwo kumara amazinda. Twari dusanzwe tuja hari ishengero tujamwo tugataha uko twagiye, ariko mu butumwa bwiza bushitse bwari bwo tumara amazinda, ibitangaza biraboneka, abarwayi barakira. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nanjye muraho urumva ko Yesu yagejeje atumye abakozi. Murakoze rero, Imana ishimwe n'aya majambo natwe, ariko numva ni gatoya. Ishimwe Imana. Amubona sinabona nabagenda neza, ariko nafashwe n'indwara, yego impanuka cyangwa isanganya ryo mu bwonko, ahandi babyita ngo ni abesi, ariko Imana irafasha. Cyanasenga Imana, warakoze Imana ko ngira ndakwinginge, ndabwira Imana Imana nujana n'umunsi zari itariki 24 mu kwezi kwa 4 niho abese yafata, ariko Imana irakinga ndacyari. Imana ishimwe. Haleluya. Marabe mwisho uri Imana kandi ukomeye. Sifa kwa Yesu. Amen. Warakoze Imana ko wabwiye ababashizana kireba, warabwiye isi kugira ngo ndashike, urambye ibitangaza ngiriye neza. Warakoze Imana kutumurikira abakozi, kutumurikira umukozi w'abafise ishaka, akatuzanira ubutumwa bwiza. Haleluya. None waramwakiriye, waramwiyegereje, turimo turamwibuka. Urakoze Imana, natwe tuba tuzigame, natwe tuze turebutswe imbere yawe, tuze tubonane
tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.